Maramutse Fideli, turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ku munsi wa mbere ko yongereje gushika ku miliyoni 10 z'amadolari agashimwe kazohabwa abantu bazotanga amakuru azotuma hafatwa abategetsi batatu ba Al-Shabaab muri Somalia. Itangazo rya ambasade ya Amerika muri Kenya ryejo ku munsi wa mbere ryavuze ko abategetsi ba Al-Shabaab bariko barondegwa na Amerika ari Ahmed Diriye, Mahade Karate hamwe na Jihad Mustafa. Akagashimwe kerekeye kandi ku makuru yose azotuma haba ihungabanya ry'iminyuro yose Al-Shabaab icishamwo uburyo bw'amafaranga. Ahmed Diriye ni umukuru wa Al-Shabaab kuva mu 2014 gushika ubu yari yaratangiwe na Amerika agashimwe kangana miliyoni 6 z'amadolari kuwotanga amakuru y'uwo mufata. Mahade Karate nawe aza ku mwanya wa kabiri ku burongozi bwa Al-Shabaab. Nawe Jihad Mustafa afise ubwenegihugu bwa Amerika, yaranabaye muri leta ya California mu burengero bwa Amerika, azwi kandi nk'umwe mu batanga inyigisho za gisirikare kandi n'umwe mu nzobere mu gukoresha ibisasu bituritswa vyatezwe bikagandagura amasinzi y'abantu. Muri Sudani kandi leta ya Darfur yatangaje ibihe bidasanzwe inyuma y'aho abantu bitwaje inkoho barasiye abahuza bariko barafasha gutatura amatati hagati y'amoko muri ako karere. Ayo masasu yahitanye abantu 24 akomeretsa abandi 41. Inyuma y'inama yihuta ya komite ijejwe ibibazo by'umutekano yabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana, buramatari wa leta ya Darfur yo hagati Saad Adamu Babikar yarasohoye itegeko risaba ibice byose by'iyo leta kushigwa mu bihe bidasanzwe mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'aho abagabo bitwaje inkoho barasiye abagize komite yatowe kugira ihuze amoko adacana uwaka ariyo y'aba Wadi Sale n'aba Bendasi. Amakuru atangwa n'abanyagihugu avuga ko abo bahuza bagirizwa guhengamira ku ruhande rumwe, ibyaciye bitera ishavu urundi ruhande. Buramatari Babika yategetse kandi ko amakoraniro yose ahagarikwa muri utwo turere turangwamwo icuka kibi hagati y'abene gihugu. Washington, ijwi rya Amerika. Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, leta ya Perezida Joe Biden yaremeje ko Iran ikibangamiye umutekano wahoze ari umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo hamwe n'umwe mu bahoze ari abafasha biwe nawe ni Brian Hook yahoze ari intumwa idasanzwe ya Amerika muri Iran. Ubushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu mu ndwi iheze bwaramenyesheje Kongere ya Amerika ko abo bategetsi babiri bahoze muri leta ya Donald Trump bahowe na Iran kubwa akazi bakoreye leta ya Amerika. Itorokanzo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ryanditse mu kwezi kwa gatatu ko ubushikiranganje bw'imigenderanire bwa Amerika buriha buri kwezi imiliyoni zirenga 2 z'amadolari kugira cungere umutekano wa Mike Pompeo na Brian Hook bahoze ari abategetsi kuri leta ya Trump. Abategetsi muri Iran bagirije abo bahoze muri leta ko ari bo batanze uruhusha mu gitero c'indege ya drone ya Amerika yahitanye umukomanda wa Iran azwi ku izina rya Qasem Soleimani i Baghdad mu kwezi kwa mbere 2020. Ariko naho leta ya Joe Biden kibandanye irihaye amafaranga yo gucungera abahoze ari abategetsi muri leta, iranabandanya kandi ibiganiro na Iran ku masezerano ya nucleaire yo mu 2015. Washington, ijwi rya Amerika.
Muri ONU naho inama ya bose yaremeje ejo ku munsi wa mbere integuro y'itegeko isaba Uburusiya gushumbusha abantu bishwe hamwe n'ivyononywe n'intambara yatewe muri Irani. Uburusiya ntibwashoboye guhagarika iyo nteguro y'itegeko nk'uko busanzwe bubikora mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Iyi nteguro y'itegeko yatanzwe na Ukraine, Canada, Ubuholande na Guatemala. Yemejwe ku majwi 98. Ibihugu 14 byatoye birahakanira itegeko, birimwo Uburusiya, Ubushinwa, Cuba, Mali na Ethiopia. Ibindi 73 byahisemwo kwinumira ntibyagira ico bivuga, ahanini bigizwe n'ibyo ku mugabane wa Afrika, ariko kandi na Brazil, Israel ndetse n'Ubuhindi. Ambasaderi wa Ukraine muri ONU Sergei Kristia yavuze ko igihugu ciwe kirindiriwe n'umutwaro munini wo gusanura ibyasambuwe n'intambara, ariko kandi akavuga ko bagize ingaruka z'iyo ntambara bakwiye gushumbushwa n'abayiteye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarashimye iyo nteguro yafashwe na ONU ku cicaro ca ONU na New York. Intumwa y'Uburusiya iragiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba bigomba gukoresha amafaranga bwafatiye Uburusiya kugira buyakoreshe mu kugurisha ibigwanisho bifasha mu ntambara muri Ukraine. Urakoze Aloisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abarovyi bakorera ku myeha itandukanye iherereye ku kiyaga Tanganyika basaba leta y'u Burundi kwitaho ikibazo bamaranye imisi cibura ry'amazi meza n'utuzu twasugumwe, indwara zifatira ku isuku rike zitarabasinzikaza. Cyo kubura impungenge kuko ingwara ni nyinshi y'ivyaduka. Dufise ingwara za kolera, sinzi zinde na coronavirus nizirahera. Ahubwo cyo twobasaba niko natwe mudufasha ubushafa kuko twavugiye twararusha. Abo nabarovyi mu Burundi. Mu Rwanda umudepite mu nama nshingamateka yashizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu kubera kuboregwa yatanze imihoho mu mabanga yiwe. Mu Rwanda kandi abahinga mu buvuzi b'indwara zifatira mu bihimba by'umubiri birimwo umushishito, amara n'igitigu baraburira abatura u Rwanda ko botegerezwa kwisuzumisha hakiri kare igihe berekanye ibimenyetso. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda umudepite mu nama nshingamateka yashizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu kubera kuboregwa yatanze imihoho mu mabanga yiwe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena wari watumije ikiganiro n'abanyamakuru cyari kigamije gukuraho ubudahangarwa umudepite wari uherutse kuvugwaho ubusinzi na Perezida Paul Kagame. Kugeza mu masaha ya mbere ya saa 4 izina ry'uyu mudepite ryari ritaramenyekana, kugeza ubwewe ahisemo kwandikira Perezida w'inteko ishinga amategeko agaragaza ko yeguye ku mirimo ye. Inyuma y'aho umukuru w'igihugu agaragaje ko hari umudepite urangwa n'ubusinzi, hari mu kiganiro cyabaye mu mpera z'iki cyumweru ubwo yari yitabiriye ubutumire bw'umuryango uhuriweho n'abayobozi n'abafasha babo wa Unity Club. Member wa parliament yacu bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera rukohora yanyoye, hanyuma baza no gusanga muri rekodi zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro 5 ubu rwa gatandatu. Ibingi babona imodoka mu nzira igende kubita hirya kubita hino, amahirwe agerangira ngo ntabwo ari icumu, ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi. Umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5-6 umunsi se yisha umuntu, nabwo ni immunity. Minister wa Justice, immunity bivuze iki? Nta budahangarwa niyo wasinze ntuhangarwa, niyo wishe umuntu wasinze ntuhangarwa. Ibaruwa ya Depite Gamaliel Mbonimana yahise ihagarika ikiganiro umukuru wa Sena y'u Rwanda yari kugira n'abanyamakuru. Benshi mu banyamakuru bari bamaze kugera ku nteko ishinga amategeko bagaragazaga ko ikiganiro cyari kigamije kwambura uyu mudepite ubudahangarwa kitari kikiri ngombwa kuko yafashe iya mbere akegura uwo muhango utaraba.
mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda hari bamwe mu badepite bakoranye na Mbonimana bashatse kubabaza uko babona ubwegure bwa mugenzi wabo. Umwe utashatse ko tutangaza amazina ye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bibabaje kubura akazi kubera ikibazo yise gito nk'inzoga. Gusa yongeyeho ko babuze umudepite wari umuhanga kuko yari aherutse gutangiza umushinga mu nteko ishinga amategeko hamwe na bagenzi be ugamije kugira ngo hashake igisubizo ku bibazo bibangamiye sosiyete ahanini bishingiye ku nda ziterwa abangavu zigenda ziyongera buri mwaka. Mbonimana ari kumwe na bagenzi be bagejeje uyu mushinga ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu kwezi gushize, gusa uza kwanga utaratorwa. Depite Mbonimana aha yasobanuraga iby'uyu mushinga w'itegeko. Umuntu ugejeje ku myaka 15 yemererwa kwifatira icyemezo ku birebana na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bangavu baterwa inda z'imburagihe abafite imyaka iri hagati ya 15 na 18 ari 92%. Bityo birakwiye ko abana bari muri iki cyiciro bahabwa ubwisanzure mu kubona serivisi zo kuboneza urubyaro, inzitizi y'uko bafatirwa icyemezo n'ababyeyi